Jewe rero nariko ndababwira yuko narinje kuzana uyu mwana kugira ngo bafashe ko bamusengera, hama uyu mukozi w'Imana yariko avuga yuko mwofasha hakagira ico mwofashiriza uyu mwana kugira mumpe agatererano kugira ndabe yuko nomuvuza agakira, kuko mbona ata n'uburyo mfise. Uwogira ico akoze kuri uyu mwana ehegombe murabe kuntu yabaye, urumva si vyoroshe. Uwogira ico akoze yoba akoze. Uyu mukozi w'Imana ati aba hafi yacu, ari akatererano mworonka yoshikiriza mu mukozi. Yari jewe Nyawenda Virginie mu ntara ya Ruyigi, umutumba Kazinya. Sawa sawa, Yesu nabahezagire cyane. Isa bakunzi ba Flip TV tuze komeze neza nkuko natwe tumeze neza. Nikoresha umwanya kuri microphone murumva neza yuko akazwi no munsi kagabanutse. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda n'umubabaro, aho umuntu wese yobibona canke vyo mushikira yoshobora kubona yuko neza Imana umengo yaramwibagiye, ariko Imana vyose ibi bibona kandi nta kintu kibera ubusa. Iyo umuntu ashikiwe n'ivyago ntibisigura yuko birangiye, ahubwo iyi nyishu y'Imana ibiri hafi, niko abasenzi bakunze kubivuga. Mukaba hariho isanamu muriko murabona ngaho y'uyu mugore. Ni ibintu vyadutangaje cyane, ni ibintu vyaduteye agahinda karenze cyane kabisa. Turavuga ati ibi ni ibintu bikenewe ubufashwa. Jewe rero nariko ndababwira yuko narinje kuzana uyu mwana kugira ngo bafashe ko bamusengera, hama uyu mukozi w'Imana yariko avuga yuko mwofasha hakagira ico mwofashiriza uyu mwana kugira mumpe agatererano kugira ndabe yuko nomuvuza agakira, kuko mbona ata n'uburyo mfise. Uwogira ico akoze kuri uyu mwana ehegombe murabe kuntu yabaye, urumva si vyoroshe. Uwogira ico akoze yoba akoze. Uyu mukozi w'Imana ati aba hafi yacu, ari akatererano mworonka yoshikiriza mu mukozi. Yari jewe Nyawenda Virginie mu ntara ya Ruyigi, umutumba Kazinya. Sawa sawa, Yesu nabahezagire cyane. Isa mwarirengagije vyinshi, mwarabonye vyinshi bibaca mbere y'amaso, ariko iki coco ndifuza neza yuko nawe munywanyi kitorangirira aha. Ndifuza neza yuko ikintu kitokwijana nkuko ibindi bishobora kuba vyarijanye, kuko amakuru dukesha kuri uyo muvyeyi nyina w'uyo mwana atubwira neza yuko uyo mwana vyatanguye agahera umwana ariyagaza mu nyuma akavamo igihute. Ico gihute barakivura nk'igihute, ariko kitaba kitakize, kiba cyamugejeje aho mubona uyo mwana ageze. Uyo muvyeyi amarira akaba ari menshi, kuko abona neza yuko uyo mwana atari uzokira vuba ataronse ubufasha bwihuta, kuko ni benshi bahitanwe n'izo mpanuka, ni benshi bahuye n'ivyo vyago barabura ubufasha, mu nyuma turababura kuri ino si Imana, kandi bari bafise vyinshi bodufashije muri uko kubaka iki gihugu cacu. Ego hama rero uyo muvyeyi rero kuba mwegereye baramubajije ukuntu we abibona ivyo bintu, yarababwiye neza yuko atakindi kintu abona acomushikana atari ubufasha bw'umuntu wari we wese yogira ico aterereye. Mukamenya neza ko uyo mwana gushika ubu abarizwa mu bitaro Rwakarede. Uyu mwana nihabarizwa kuri uno munsi, ntihari mukeneye bo ducako kugira baronka inzira nyizina y'uyo muvyeyi, kuko mu bisanzwe abaruguru gusa bamurungitse ino kuhivuriza, bamurungitse no kugira abariho yivuriza ku bitaro bikuru, akaba ari muri Rwakarede. Uwo dukenera yo turondera kuri 69 640 220, mu Kirundi ni 69 640 221.
niyo nimero mwoturondera ko kugira tubahe adresse nyizina y'uyo mwana ni ahari neza kuko bashobora no kumwunguruza akaba ari inkuru tugiye kubandanya tubatohoreza neza tubatumira gusa gusangiza iki kiganiro cyane kigere kure hashoboka kuko uyu mwana hamwe twomubura murabona aracara umwana muto aracara umuyabaga hamwe twomubura twoba dutakaje ikintu gikomeye cyane kandi yobasize amarira mu muryango tukabasaba rero neza yuko umuntu wese yobona iki kiganiro yogira icyo agenda avuze muri commentaire akagenda asabiye n'uyo mwana kuko ni ibintu biteye agahinda kweri ni ibintu biteye agahinda ndazi ni byinshi mwirengagije ni byinshi mwabonye ariko iki kirarenze iki kintu si cyo kwigumizamo guys turabakunda cyane yarikoresha umwanya kuri microphone tukaba tumereye neza yuko vuba tugiye kubahereza ukuntu ibyo mwana ari karabandanya amera ko ari karakigwa neza abaganga bako baramwakira neza canke yuko ho bari impinduka iri kiraba kuri uyo mwana murakoze cyane.